uyu w'Imana igenekerezo rya gatatu gitugutu umwaka w'ibihumbi 2021 abaserukira amakomine 9 y'intara ya Kayanza ahurikiye mu runani rugize amakomine yo mu ntara ya Kayanza Groupement Intercommunalité de Kayanza mu rurimi rw'igifaransa GICOK mu mfunyapfunyo bahuriye hamwe ku mugwa mukuru w'iyo ntara kugira bige bongere bemeze amategeko ngenderwako règlement intérieur mu rurimi rw'igifaransa. Nyeniteka Geraze Daniel Ndabirabe umukuru w'inama nshingamateka nk'imvukira y'intara Kayanza akaba yari yateye iteka iryo koraniro nk'umurorerezi abo bita observateur. Ugo runani rukaba rwavutse muri gitugutu umwaka w'ibihumbi 2020 amategeko arugenga amwe bita statut akaba yaramaze kwemezwa. Intumbero nyamukuru ikaba ari iyo kwiga no gushinga imigambi yo guteza imbere intara ya Kayanza hamwe n'ingene yoshigwa mu ngiro. Umugambi nyamukuru ubu ukaba ari uwo kwiyubakira kaminuza y'ubuhinga y'intara ya Kayanza Institut Supérieur Polytechnique de Kayanza ikazoba ifise icicaro muri komine ya Matongo. Iyo kaminuza izokubakwa n'abanyakayanza ubwabo kandi izokwitirirwa abanyakayanza. Nta mugwiza atunga canke uwikorera utwiwe yemerewe kuzana umutahe muri iyo kaminuza, ariko avyipfuza azoterera abanyakayanza mu nyubako yayo. Ibisata by'ubuhinga bitandukanye bikaba ari byo bizoba bigize iyo kaminuza. Aho twovuga ubwa mbere nk'igisata c'amahoteli hotellerie hamwe n'igisata ca nutrition kuko bizoramura abahinga mu gukinjika no gufungura neza na nyaburya umwimbu wo mu mirima uri kugenda wiyongera. Mu ntumbero yo kugira uwo mwimbu ushobore kubikwa neza ntiwononekare, iyo kaminuza y'ubuhinga izoba ifise kandi igisata cyo guhingura umwimbu w'ifungurwa ivyo bita transformation agroalimentaire. Mu gihe isi y'u Burundi isanzwe itunze amabuye y'agaciro, ibisata byo gucukura ubutare hamwe no kubuhingura bita metallurgie navyo nyene bizoba bihari, hamwe n'igisata cyo guhingura ibikoze mu vyuma canke ubutare bita electromecanique. Nyeniteka Geraze Daniel Ndabirabe umukuru w'inama nshingamateka agahamagarira imvukira hamwe n'abene gihugu bo mu ntara ya Kayanza gushigikira ugo runani bita intercommunalité mu rurimi rw'igifaransa kuko intara ya Kayanza iba iya mbere ishinga urunani nk'ubwo, eka mbere bongere banashigikire imigambi yago.